host n'abana kandi nikaze mu gano cy'inkino cyo kuno munsi wa gatatu genekerezo ni rya gatandatu ukwezi no kwa gatanu mwaka 2026. Amakuru ya cy'inkino tuza kuba tuyera muri UEFA Champions League. Equipe ya Arsenal the Gunners yaraye itsinze equipe ya Atletico Madrid muri kimwe cya kabiri cya zino nkino. Rero ni equipe ya Arsenal muri kino rwa mbere yashoboye kwinganya na equipe ya Atletico Madrid gitsino kimwe ku kindi. Nje bundi rero gusubiriza kuri stade ya Emirates Stadium ya kino kiyo no mugwi kino kibuga cyo no mugwi wa Arsenal baza ko batsindira gitsindo kimwe ku busa cyaje kuba cinjizwa no musore azi ku izina rya Bukayo Saka nyuma y'imyaka regera kuri 20. Equipe ya Arsenal tazi gushika mu rukino rwa nyuma rwa zino nkino za Champions League baraye bazigezemo nuno musore badugije imyaka indwi iraheze no musore amudugije muri equipe nkuru ya Arsenal aho yaduze ari nka nimero 3 mugaza kuba yegeze imbere mu busatirizi ku nimero zigera kuri 7 ariko uno munsi rero akaba ari waje kuba afasha equipe ya Arsenal gushika mu rukino rwa nyuma y'imyaka 20 nkuko mwaje kuba muvyumva muri UEFA Champions League. Rero no kurinda tukamenya hagati y'uno munsi ya Bayern Munich ndetse na equipe ya Paris Saint-Germain uza kuba yiyunga na Arsenal mu rukino rwa nyuma rwa UEFA Champions League mwari no joro. Rero ni uwitwa Michael Arteta mbega yoba agiye kuba atwiza ko agiye kuba duha mu mugwa Arsenal igikombe cha Premier League ndetse n'igikombe cha UEFA Champions League icyarimwe muri no mwaka no kurinda twarabiye kuba biherera mugabo azoba ari vyiza ku ruhande rwitwa Michael Arteta hamwe yoramuka atanze igikombe gikomeye muri no mugwi wa Arsenal kuko ni inyota idasanzwe ku bakunzi buno mugwi wa Arsenal ndetse no ku burongozi bwawo kubona batahukana igikombe cha Champions League ku ncuro yabo ya mbere ndetse binashobotse agashobora no gutahukana Premier League na nyine amazi imyaka itari mike bariko barirukako. Ariko kandi nyuma yo kuva kuri urwo rukino rwa rero baye equipe ya Paris Saint-Germain nayo uno munsi za kuba icakiranye na equipe ya Bayern Munich gihe cy'isa 3 z'ijoro hariya mu Budagi kuri Allianz Arena neza na neza mu gisagara ci Munich aho equipe ya Bayern izoba yakiri mu rukino rwo gusubiriza equipe ya Paris Saint-Germain. N'urukino rwa mbere equipe ya Bayern yashobora kubitakariza kuri Parc des Princes ari ya Paris mu Faransa. Equipe ya PSG itsinze Bayern ibitsindo bigera kuri 5-4 ni ubutandukane bw'igitsindo kimwe nabonye no kurinda tukaraba iyo bigiye kuba biherera hagati y'ino migwi igera kuri 2. Mu mugwi wa FC Barcelona inkuru nziza kuwitwa Lamine Yamal yamaze kuba agaruka mu myimenyerezo ariko akabareka akora imyimenyerezo ya wenyene aho yamaze kuba atangwa imyimenyerezo ya wenyene yo mu kibuga indani kuri perouse ndetse no muri gym ya myimenyerezo yo mu nzu. Uwitwa Lamine Yamal yatangaje ko intumbere yiwe ya mbere ari uko yoba ameze neza ijana kwijana kugira ngo bikunde ko azoshobora kuba akina igikombe cy'isi cha 2026 kigiye kuba kibera muri leta zunze ubumwe za Amerika ari kumwe n'umugiserukira gihugu wa Espagne mu gwa FC Barcelona kandi ko tubitangazwa na kino kinyamakuru La Vanguardia gitangaza yuko umugambi wa FC Barcelona kuri Rafinha muri El Clasico ari uko yoronka iminota igera kuri 20 canke 30 y'urukino vyumvikana ko kuzobona uwitwa Rafinha atangura mu kibuga bitariko birakunda bivanye nuko amagara yo atarika aremwemerera banka gufata izindi riske bigashobora gutuma asubira mu mvune akamara ikindi gihe atariko araboneka nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru Sport gitangaza yuko Federation cyangwa se ishira mu ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Espagne ryanse gutanga uburenganzira bw'igikombe cya La Liga ko coba gihari kuri Spotify Company mu rukino rwa El Clasico ruzoba ku munsi w'Imana ruzohuza umugwi wa FC Barcelona ndetse n'umugwi wa Real Madrid. Mu gihe umugwi wa FC Barcelona usabwa gutsinda canke kunganya gusa kugira ngo usobore kuzoca utahukana kino gikombe. Nubwo biruko rero vyamaze kuba bitangazwa yuko kino gikombe kitazogaragara kuri Spotify Company nubwo FC Barcelona yobi ihejeje kuba igitahukana. Ariko kandi nkuko vyatangajwe na kino kinyamakuru Sport gitangaza yuko atari ho honyene bije kuba biba kuko no mu Butaliyano umugwi wa Inter Milan waramaze kuba utahukana igikombe ca Serie A ariko ntibigeze bagihabwa umunsi batsindira ku rukino rwa nyuma rwo gutahukana igikombe. Ariko kandi sikuko ribo gusa meme n'umugwi wa Bayern Munich nawo nyene nubwo wamaze kubutahukana igikombe ariko ntibaragihabwa gushika muri kano kanya. Rero no kurindira tukaraba iyo nabo nyene bigiye kuberera mugabo bitangazwe yuko kino gikombe ca La Liga
mu FC Barcelona igiye kuba itahukana bitegekanije ko kizotangwa mu mpera z'umwaka w'inkino wa 2025 ushira 2026 nkuko tubikesha kino kinyamakuru ca Sport gisanzwe kivugira cyane umugwi wa FC Barcelona. Muri Atletico Madrid ni witwa Antoine Griezmann akini Atletico Madrid imyaka igera kuri 10 atagiye kuba asubira kuba akenera umugwi. Rero akaba avuye muri no mugwi wa Atletico Madrid adatahukanye igikombe ca Ligue des Champions, igikombe cy'umwami ndetse n'igikombe ca La Liga ari kumwe no mugwi wa Atletico Madrid. Ni Antoine Griezmann agiye kuba yerekeza muri Major League Soccer nawe nyene atayikombe gikuru atahukanye ari kumwe n'umugwi wa Atletico Madrid. Muri Real Madrid naho inkuru iriko iravugwa nkuko tubikesha umunyamakuru Jose Felix Diaz atangaza ko ibice 90% witwa Jose Mourinho wafise amahirwe menshi yo kuzomumenyereza w'umugwi wa Real Madrid biturutse kuki kubera yuko ku rutonde rw'abamenyereza bahari bashobora kuza kumenyereza umugwi wa Real Madrid nta bandi bahari usigaye ahari wenyene ni witwa Jose Felix Mourinho. Rero nukurira tukaraba ko uwitwa Mourinho bagiye kuba ahabwa amabanga yo kubandanya kumenyereza umugwi yo kuzoshobora kumenyereza umugwi wa Real Madrid. Alex Crook umwe mu banyamakuru akomeye cyane mu Bwongereza atangaza yuko igice kinini cy'abakinyi ba Manchester United bazohabwa cyangwa se bazokongera umushahara ibice 25% nyuma yaho bashuye ko batangira ku mugwi wa Red Devils uburenganzira bwo kuzokina igikombe ca UEFA Champions League kigiye kuba mu mwaka uza w'inkino wa 2026 ushira 2027 nkuko tubikesha kandi ikinyamakuru The Sun gitangaza yuko Manchester United nanyene atamigambi ifise yo gushobora kuzana uwitwa Marcus Rashford akamushira mu mugwi wa mbere w'abatangura mu mwaka uza w'inkino wa 2026 ushira 2027 no kurinda twaraba ko uwitwa Marcus Rashford bizokunda akaguma mu gwa FC Barcelona akabandanirizayo canke azogaruka mu mugwi wa Manchester United.